amazina yanje yari Mutoni Liesse. Ngone yena kina football. Yena ari umutipe nyene wa dance. Nari umutipe wa hatari nyene. Apart ça nashaka umusoda. Kene ndacabishaka. Nikirasha naragorana mu ishuri. Agwana cyane. Kwana navuze nti reka nigire umuntu w'umusirimu. Simbwe ngo Islam sinzi sharisho. None rero umuntu ujane ngo agacewe. Kwiyemera amajambo vraiment ndayafise. Sindira mu buzima busanzwe. Noya. Mwana. Maman jeune nyene biracari bishasha sindabimenyera. Non c'est gênant. Ku bantu mura mubigira basha c'est gênant. Turafise amasoni mu wundi buzima, turabantu nkamwe. Witesheje kwimva none iyi mpuzu ejo nzosohoke kwibarabara bambone ndayambaye encore une fois ntibibaho bantu bimana turabantu nkamwe dufise impuzu nk'izo mufise ntakunda kumwe dushaka kugira impuzu zingana n'ama emission dufise c'est impossible jewe ndi umufani wa basket ivyo rero banyitirira urunarije sindimo. Alors best people nizera ko mumeze neza nanje ni bon meze neza hama nkaba ndabaha ikaze muri Gasongabugari show aka GB257 on your screen ni Dodi hama nkaba ndabaha ikaze nizera ko ino episode ya Gasongabugari iza kubaryohera. Uno musi rero turafise umutumire uwo nawe suwundi ni ndamuvuge oyaye sindamuvuga kumana nanje uraza kumwibonera mugabo ndi sûr uraza gukunda iki kiganiro. Hama ndashimiye le Flamboyant Garden yadutije ikibanza. It's a good place to be. Service zabo zose ni uzowumbarira. So let's go. Isawa. Isawa. Urakomeye. Ego, sawa. Hai kat. Kare. Ba kare. Nijemenyere. Merci. OK. Mon choix kwidondora gata. Bon, je vais te faire la même chose que moi rugira. OK, amazina yanje ari Mutoni Liesse. Je pense que c'est ça. Nta kazina bagutazira. Oya shantaka aka mufashe go karonda je ntaka aka mfise gushikino sa. OK, Liesse umuntu ameze gute akunda iki yanki? Mutoni je préfère Mutoni. Akunda gutamba, akunda gutwenga. Hama akunda abantu. OK. Hama yanka abantu babesha. Akanka injustice. Akanka n'umuntu asuzugurana like agayana. En gros c'est ça. OK. Muhiri wanyu mu muryango w'abanyabana muvukana uri umwana mukuru uri umuhereze cyane. Ndumuhereze. Umuhereze. OK. Kiboneka abahereza bakunda kuvuga cyane. Ngo nasinye bro batandenganyije nasinye yasinye. Ubuto bwawe bwaranzwe n'iki? Nari un garçon manque. Nari un garçon manque. OK. Nuni karahera karacarimwe mais bon. Ni ibyo en gros. Wari mu garçon manque ko ravukana n'abahungu gusa canke? Non, dase bakuru banje abakobwa mugabo sinzi nyene nabona umengo ndaberewe no kuba umutipe ndazi nambara amabutura na uniforme. Ko yari. Twishuri aho tuvuri kuganira n'abahungu gusa. Ego n'ubu ugiye kuraba abagenzi mse banshi n'abahungu. Hama bwaranzwe n'ivyo ngo yena kina football. Yena ari umutipe nyene wa dance. Nari umutipe wa hatari nyene. Ya. Nk'abana batoya bose uri umwana muto warota kuzobiki wari uzi kuzobari Yesu mu présentateur wa Jimbere atisa abarengana mweranye n'abantu bakaba. Non, pas du tout. Je nashaka visa nashaka gutamba. Nkiri umwana nese rêve nini yo gutamba cyane nzogenda ngiye école de danse nyine umuntu atesa ntamba abantu bamenye. Eko à part ça nashaka umusoda. Kene ndacabishaka. Ushaka umusoda? Yego. Nashaka umusoda bravo. OK. Twizere ko basi indoto uzoshika. Myaka ikiragenda sinzi bon. Nimba ntihenze muri 2021 Mutoni yari tabiriye iganwa rya Miss Burundi. Tubwire ikintu cyo bashaka gutumye wimva ushaka kwitoza muri Miss Burundi. Nta na kimwe ndabisubiyemwe ari joke kugira nje kwiyandika ntiyari joke l'aventure non. Ingene byatanguye nari mvuye mu rubanza rw'umugenzi hama vyabindi nyene mumva muri dote mukaca mugenda mugasangira n'abantu mwari kumwe makoma afashanya urubanza hama turabona genre nyene kuri yayizi vya ndukati kandi nanije ngaje noja kwitoza baca baratwe kandi ngo murantwenga umwe nyene acara bishuha uragenda tumwe pourquoi pas basabi ikindaganda rero basaba cyo ndabifise turagenda yandikishwa nyene byatanguye uko mais sinon nta ndoto byarimo vraiment.
muhira ubibabwiye uko ubibabwira bon waratashe urababwira ko biyandikije bon uzo kwiyandikisha bavyakiriye gute we nebabwiye naje kwiyandikisha wewe waje kwiyandikisha bavyakiriye neza cyane gose gusa baguma bantwenga genre wapi uri mugufi mesino bavyakiriye neza vraiment ni iki cyagutumye bon umaze kuva mu higanwa ubonye udashoboye gutahana iryo higanwa muri 2022 niko gutasuye kwumvira yuko bitoza oya kubera ko yari indoto yanje vraiment donc yari bya bintu uja muri aventure hamika gukundira ndanya ntije vraiment aventure nabayemo neza mugabo muri 2022 nandikiwe ibindi sindi mwo vraiment nta na gatoya donc wahejeje muri 2021 ati en tout cas muri 2022 faut passer à autre chose yego sinari wa wundi avuga ngo nzogaruka ngo bitakunze mwa ya pas du tout vraiment ni Mutoni nyene asanzwe agira slam na poesie wamenye gute kufise iyo talent ni ibintu byaje mukira abana batatu turakunda kumva amatemanyage y'abantu benshi bon bavuga canke bavuga sorry kubagira nka slam canke ikindi kintu bavuga ati twe byatanguye bito abavyeyi baratubwira dusome ibitabo cane baratubwira tubwira iki yese byari bimeze gute wamenye byari kufise iyo talent baba ndabashoka ibintu byose ntiyari indoto yanje baba ndabashoka no byatanguye niga SOS hama dukerasha naragorana mu ishuri nagorana cyane gose hama uwo munsi yari c'était un mercredi c'était un vendredi hama nagora kwisaya nyuma twari dufise cours ya français hama ndagorana umudamu yatwigisha français yari we titulaire wacu hama ndagorana baca nyene twe ntibadusora ngo genda ugume hanze bakunka muri bibliothèque genre kuko bagana mu ishuri genda wiye coupe hanze bacandika muri bibliothèque nagoranye nyine byandagati ntituguhana ja muri bibliothèque ndasohoka ngarutse rero mu ishuri zanumva madame wa français ambwiye ngo Liesse ngo nakwandikishije kwa kwishuri Liesse kuri sinakwandikishije mu bintu bya na slams nezicari apana ngo nari maze kucumva cyangwa nari maze kibona nta kintu kimwe nari yinze unakwandikisha mu bya slam cyane ndemera mugabo aprense ndabazana ne waravyiki kugira je yandikisha kwa navuze reka nigire umuntu w'umusirimu simbwe ngo slam sinzisharisha acambwira ngo tavwa ngo kwe porta kure ari nini cambwira no okay fine hama turataha barasona etu acambwira ngo genda ngurayo ngo doyenne ngo muvugane ibiki nibiki doyenne turabona acambarira ngo samedi ngo muzoja ngo mu ma formation daga ico kintu natacoze samedi bazoja kuduforma ndagenda ndashika vendredi kwishuri turiga samedi nshitse mu gitondo baguma bambwira ngo formation ndikwe ko hari n'imvura nyinshi nkaguma nasista papa ntwara etu sinde kone ibintu by'ishuri ndashika shitseyo twara abantu batanu baserukira SOS bari bakeneye nk'umuntu shitseyo mbona abandi basema prozenga nuko dagane atata mwaka mamshise mira ya curiosité nage kuri YouTube ndaraba le slam c'est quoi ndumviza et tout abantu baslama mbona abantu mu matelefone agumanye tavuga mukumugiri utwo turokate mukomu sa ngo bako baburuka amateka yiki mu yakodika amateka yayo uya jenje nzanye yego stilo na kapapuro nyene nje nazanye gwega ngo turaje imbere ngo tuvuge amadutore sa okay yego ncadagenda ndasaba jury ndayibwira ati mwashaka kumakanya jewe bambwiye ko nje muri formation mu mpakanya ntori igipapuro nandike nanje ndo nkico nza gupresenta bica bigenda gusa ndatora ndandika candaje imbere ndibuka bya nabona kuri YouTube ngene bavuga ncenje imbere ndavuga ije passage nyene muri abantu batanu bica slam yahereye aho gatangaye cyane kumva ko bafite ibiri abantu bose nditse bizabashoka ego yo nababwiye ibintu byose bantu b'Imana si Imana yaje okay Mutoni muri 2022 aratanye competition yitwa gute competition Islam poésie 2022 non 2020 plutôt barahamagaye Liesse baravuga ati Liesse ni watanye competition wabyakiriye gute wifashe gute wari uzi ko uza kwitahana bon canke byaragutangaje cyane non sinabyo nari nzi kwitahana kubera ko nari kumwe n'abantu bamaze 8 ans baslam 8 ans je dis bien jewe il y avait même pas 3 mois nyuma ya slam nta mezi abiri nari mfise ekumbwira ngo natsinze abantu bafise 8 ans d'expérience nari mijare okay
Imana irabaho Imana irabaho mugani vyo ndi umuntu yigira confiance nyene ahantu hose nyene kwaje kwakira nyene namye ari umuntu ujane ngo agacewe kwiyemera amajambo vraiment ndayafise umara ngwanga ni je ndaza gutsinda narigira confiance nyene ahubwo nti de toute façon le texte ndayizi gusrama ndabizi namba nashi semi finale nuko ndabizi ndagenda ntanga ibyo ntegezwa gutanga c'est à eux de juger amaye ndatsinda Okay. Urakunda kuraba film? cyane gose. Okay. Dushaka utubwire film nihe film umaze kuraba ukarira ugakora musozi. Jean nyene ukarira umvuga ati aho twana buhejeje wicaye umeze neza ukavuga ati naho nari ndikwandarira vraiment. N'exagere. Sindira mu buzima busanzwe. Murira. Oya. Okay. Mugabo film maze kundiza ni imwe yitwa Underground. Naho niyandijije même pas 30 secondes. Yari ni film ijanye n'ibintu vya esclavage. Donc yari partie bakubita abana batoya cyane niyo yandijije. Bya bindi ni retrouva jare kuri hano kura utamenye ngene wari. Ya. Okay, Liesse muri temps libre yiba atari ku kazi. Ni ikihe kintu gice kumupira? Umwana. Maman jeune nyene biracari shasha sindabimenyera. Sinon yego umwana après umwana abagenzi tout ya. Uri umumenyesha makuru wa Jimbere. Qu'est-ce qui t'a motivé kuba umumenyesha makuru guhitamwo iyo métier? Alors c'est une chance niko novuga n'ubuntu bw'Imana nkuko nkunda kubivuga. Byanguye ko navyone and then vyamindi uja mu kintu hama kigarisisa utari ubiteze. Donc pourquoi pas naragiye j'ai donné tout ce que j'ai abantu barabikunze sinzobaye muke chambanda. Nani yogevuga ko ndumufana wawe wa mbere. Nama ndamara sasa kwa Mungu. Il y a 20 questions ushikiriza kuri Jimbere. Ni iki kintu yakuzanye uvuga ati iyo itabaho iki kintu sinari kukira. Ubustare. Famous ya yindi ewana. Mais bon, yego ivyo biremwe mugabo style kinchambere anzaniye n'abantu. Yego n'abantu na patience. Yaranyigishije patience mu buzima kuko ari abantu baza bitwa ngo n'abafani bawe bakagira ibintu kimbanene nk'iyo tuba kwisimwe cyane. Niyo ngo ni ivyo yanzaniye abantu. Inzanira ama opportunité, inzanira na patience. Iyo uri kuragenda ahantu hose bakaguma kumenya par exemple ugashika nk'ahantu muri salle bose ugasanga bakumenya amavuge n'Iliesse birakurohera. Non, c'est gênant. Ku bantu mura mubigira basha c'est gênant. Turafise amasoni mu wundi buzima turabantu nkamwe byo ntibijena cyane gose. Cyane kubera ko jewe na mandabivuga jewe na a force yo kubibamwo narize kubimanaginga. Mugabo abantu babagenzi banje canke ma famille ndaboblige en fait kwitwara ukundi kuntu ndaboblige kwama bara abantu aho bari bose bicaye bagororotse kubera ko ejo ni badekonaza gati wabonye abantu bagendana na Mutoni oya voilà niho bibabarije mais sinon jewe okay. Ni kihe gisanga umaze guhura naco mu buzima bon muri métier yiwawe kuri twe bisanga zamariji tubwire kimuvuga ati iki iyo bijaho sinshobora kucibagira gushika wipanze byose biri bon mwahejeje mwicaye murarindira kuzamva mwavita ubwiye ngo ntazi witesheje kwimva none iyi mpuzu ejo nzosohoke kwibarabara bambone ndayambaye encore une fois ntibibaho kuvuga ati quoi qui se passe muri video nshaka kwambara iyi mpuzu zamva nabwiye ngo ntazi canke kamera irazimye canke baraciye amata wumva icyo kwimvira ingene uzosaba gusohoka usohoka ntose kurabwe jare iyo mpuzu yarayambaye nicyo kintu cya mbere kibabaje vraiment icyo kintu nto kanyuza ko abantu benshi baba bapresenta ama emission baje imbere y'abantu bakababona nibaza ko bibabaje ndakunda kuja kuraba ama commentaire y'abantu hari abantu mpora nsanga bakomanse bakabwira abantu ati iyo mpuzu yambaye kabiri iyo mpuzu giziki bantu bimana turi abantu nkamwe dufite impuzu nk'izo mufise ntakunda kome dushaka kugira impuzu zingana n'ama emission dufise c'est impossible cyane mu bijemwe mu bijemwe ngo mvuze muraduha umutaye kuzigura voilà tubwire ni iki cagutumye hitamo gufana ubunani kandi rero je aba bantu umwe muranteranya jewe ndi umufana wa basket ivyo rero banyitirira urunani je sindimo urunani kubera je sais pas kubera akina neza
Chonyene. Nyene vibe ya. Non, je c'est plus le vibe. Okay. Nawe nuko wanka kubibwira abantu. Aba bose n'abafane nuko babinyegeza. Genda fana ubona ni na je. Voilà, ijya vibe zijya ndirimbo. Ntacyo biraryoshe nye. Ya. Okay. Niki kintu iyo bariko barajija ku bakobwa baraje gufana urunani ubwo rucumva ikagutwenza. D'après ama préjugés y'abantu hari ukuntu abantu bahora bavuga abakobwa baje gukina basket ukucaye kuriya. Niki kintu urumva ko mbakira gutwengeje bariko barabivuga. Ku bakobwa bafana urunani cyangwa ku bakobwa bakina basket? Ku bakobwa bafana urunani. Bafana abakinyi ba basket. Voilà, yuko baza just kubera abakinyi. Pas kubera le jeu en soi. Wibaza ko ari iki cyagutumye Jimbere Magazine iguhitamo kuko yaguhisemo atahandi habe muvuga urakora nta experience wari ufise alors que turiko turagerageza kuraba ubunya hisi kiragenda ama entreprise menshi atanga ubuzi baha ubuzi abantu bavuga ati dushaka umuntu afite experience y'imyaka 3 cyangwa imyaka 2 ni iki bibaza cyatumye Jimbere ikugirira icizere kavuga ati Liesse turamwisema Je sais pas tuzegenda kukibabaza mwampisemo kubera iki Anyway, je sais pas n'ukuri mugabo je me dis que ibyo bakoze nibaza ko ntarabamaramaza gushika no saha hama ndabashimiye cyane gose vraiment ko nabarampise ngira ndagufinde iyi phrase ucumbwira aho iri aho yavuye ivuga ngo aux ambiennes la valeur point le nombre des années yavuye je n'ai dit ça c'est sur la si je nayifonze si jewe umcréatrice wayo non mugabo ndafise un texte irimwo hama aussi nibaza yuko bayanditse kuri jewe muri magazine ya Jimbere ya indoto yawe yibisazi yo ça je m'y attendais pas je m'y attendais indoto yanje yibisazi je sais pas dire un autre dit ça dingue. Il y a une démarche genre là c'est le top de top. D'autres ont dit yibisazi yari gutanga ubuzima narabutanze. Nibaza ko rero ndoto yibisazi vraiment. Ikibazo cyanyu hari ikibazo wowe ushaka kumbaza jewe wimva gute kurambaza ibibazo ko ari jena numva ndyohewe ubwa mbere nakubwiye ko ndi umufana wawe c'est la première fois tumubonye yaraje hano rero yego cyane ndyohewe cyane ndagushimira cyane kubona waje akoze nawe kuntumira ndyohewe cyane kandi twizera ko nyatwa so gutumira kutoka yego ubukurikiranye nje nzandiko ndabaza ibibazo mwakoze cyane rero ko namwadukurikiye iki kiganiro hama tukaziba tuzosubira naho gutaha bye